nka fixtures imeze neza na Dortmund Villareal baza kuba bambaye iki muri nibaza ko Villareal barahindura bambare ya mbere kugira baza ko Villareal yahinduye itambaye umuhondo barahindura n'umugoro biraba ariko bibagake biraje bibu no munsi ku mugoroba kuko munsi bose n'aba jaune bose n'abasumare erega Dortmund bo baranahindura rimwe na rimwe kuba bakubisa umuriro hihagurumanye Dortmund rimwe na rimwe barahindura kubera ko bari mu noir mugabo abo bagabo ba Villareal bo ni jaune yuzuye bahindura amayo gake pe Dortmund rero nakira kipe yitwa Villareal nabonaga fixtures kameze neza y'umugoroba saa 4 kuri journée ya 5 mu gihe ariko Dortmund ishobora kunkubitira ka Villareal Villareal meze neza muri Liga mugabo meze neza ariko muri Ligue des Champions muri Ligue des Champions equipe yitwa Borussia Dortmund equipe ishobora kuva mu gihugu ca Espagne igiye kuyitsinda ni Real ca Barcelona izindi irazisumba ingena muri Champions League babaho yamaruribuka ko bigeze ujya ni Borussia Dortmund buri mwaka yamaruribuka ko bigeze twamatuibona yava mu Budagari ya 4 canke ya 5 uribuka ko bigeze muri Champions League ikayifatira muri demi final uribuka ko bigeze ko Rex bagatsinda Bayern vyuka iyi equipe ya Villareal ifise basamo Chukwueze kiriya Chuku ikagira uyu kapitene yitwa gute umusaza Pajo Raul Albiol defenseur wa Pajo bari kumwe na Real Madrid na Pajo bari kumwe kiriya gihe yari ifise ba Francisco Kere barashari kumwe na Etienne Capuaja muri effectif ya Villareal kataye Villareal effectif ya Francisco Kere Etienne Capu karaba umwe mu bakinyi batagize amahigwe none munsi bakiri kumwe ari na kapitene wabo buryo Yohan Foyth numwe mu nimero 2 beza je natanguye kubona bokina match na Real Madrid bagafata Vini bigakunda uno munsi equipe ya Villareal musatirizi ifise witwa Bari ifise witwa Cabanez ifise Elias Akomache no wa Barcelona ni mwana wa kane Manor Solomon uriya musore wa kera wa Tottenham bafise Buchanan bafise Gerard Moreno bafise Tani Oluwasei bafise Nicolas Pepe bafise Moleiro bafise Jose Perez na Jorginho Kautaza bona basatirizi hagati y'umwe bafise Dani Parejo bafise Thomas Partey bafise Santi Komesanya bafise Pape Gueye ndetse n'uwitwa Hugo Lopez vyumvikana ko batahari abantu nkaba Kokele nkaba Etienne Capu muri defense yabo batunze witwa Yves Valou bafise Sierra bafise Cambola bafise Sierra double air Cambola wa mwana wa Manchester United uri Cambola bafise Pau Navarro bafise Arti bafise Rafa Martin bafise Pedraza bafise Mourinho Renato Veiga Yohan Foyth Sergi Cardona ndetse n'uwitwa Logan Costa mugihe batunze abanyegori bano witwa Luis Junior wa munya Brazil batunze Diego Conde bafise Arnaud Tenas bafise Ruben Gomez Etienne Capu ageze Etienne Capu n'umugabo witwa Francisco Kele ndabibuka kuri Anfield Park Liverpool batsindira ibitsinda 3-2 bayitsinze 2 mu busa ariko wari umwaka wa mbere wa Luis Diaz Etienne Capu yagize retraite numero 30 Etienne Capu yaheruka muri yahebeye kwa Villareal saison 2023-24 ko bagaragara ko hano kuva saison 23-24 rero baciye muri Bera nk'umu agent libre no mu Faransa na equipe yigeze aronka acahitamo kugira rutete ku myaka 37 hari wundi warubaje yarinde Francisco Kele Coquelin munya no mu Faransa bujya Kokele nawe Francisco Kele no mu Faransa abantu muribuka Francisco Kokele ageze kwa Nantes mugabo muribuka Hazard yambika ibara equipe ya Arsenal akamuvana mu kibuga muhetse hagati mu kibuga kugira mu igora akamutsinda Kokele bari kwa Nantes ku myaka 34 Tira mutubwo mundi Coquelin 34 Francisco Kele yabaye muri Arsenal mwinziza ahubwo imyaka je sinzi yayikwiye yasuweje ari aja kuri chef singa Wilshere no wakera cyane gusumba Coquelin n'aka hezumuzi sabo abo 10 hezu bazi si benshi Francisco Kele yabanye muri Mediane n'umugabo witwa Michael Arteta bujye ugiye kureba kwa Arsenal ari Pogba ibaze Pogba n'umwana kuri Kokele uhiga Pogba yabaye nkuko baramini ya Pogba yamenye kajya ari umwana muto atwara Golden Boot yes nuko rero Dortmund ya Villareal Juventus ya kire Bodo Glimt uyu mugoroba kipe ya Juventus hari muri Norvege Juventus nibavayo nako Juventus rakigomera bajanye na kwata kiritidoro bonava bajanye na Spalletti Napoli la kipe yitwa Karabakh Napoli na ivyo Ligue des Champions nakatari vyabo Conte na Ligue des Champions barawushanye Slavia Praha la kipe yitwa Atletico Club Bilbao Olympique de Marseille la Newcastle ina ni fixtures meze neza ravyo aho ndio Aubameyang rino joro Dozorba meze neza no mugabo uyu mubeshi wo kwa Newcastle nawe nemera uri Aubameyang ndio Aubameyang kabisa
ahantu hose uzobona umwana w'umunyabrazil menya ngo ekipe Olympique de Marseille 26 Newcastle. imatch yavugije abafaransa iyi minsi kuva aka kana kavuye muri PSV cyangwa kavuye muri iriya ekipe yindi ya Robin van Persie kandi ka Igor Pexau Igor Pexau yari kwa Feyenoord kwa Feyenoord Rotterdam niyo yari ifise n'umugabo witwa Jimenez ari kwa Olympique de Marseille vuye muri weekend yaremeze neza batsinze ni Sata. Senise yakino giharuta yonyanga oya kunyanga ariko muri de champion naruko batsinze equipe batsinzwe na Atalanta Prito. Mu rundi rukino baheruka muri Ligue des Champions bari batsinzwe na Sporting. Equipe muri Ligue des Champions nta kintu ivuga. Nayo yari yatsinze Ajax 4-0. Ivyo imwe batsinze Ajax yakino gena yene gende oya urumva ikintu Ajax yemerewe gutsinda mu Dozorbi nawe no kumuraba neza kandi ariko se izi match yatsinzwe mugazi garagaza ko ari match yari gushobora no gutsinda. iyi equipe ya Newcastle nk'uwi produce même performance nk'iyo ba produce Imbere ya Man City gutsinda Marseille cyoroshye oya nibo yatora oya kuko na munsi iyi equipe ya Marseille ifundikanye ibintu Olympique de iyi Marseille equipe yatwa Newcastle igize performance nk'iyo bakoze kuri Olympique de Marseille ifise atuzikomeye cyane zisumba izo Newcastle yo kwifashisha ariko nayo iragaragara muri de champion iragaragara n'ivyo sinanse equipe no gutsinda Sporting sinanse equipe no gutsinda Atalanta mugabe ikibazo gihari ni match itandukaniye na match Newcastle bakina na Brighton ya 2-0 mugabe ikibazo gihari ni kimwe kwa Brighton ya 2-0 hari umuntu hari experimente nk'umunyegori yitwa Jeronimo ruri yaratunze hari umuntu hari experimente nk'umwataka yitwa n'umwe je nemera Daniel Welbeck ugwego gwa Aubameyang ntagereranywa n'abandi bataka bato bato zumvikana ngo uno munsi ni gikino munsi Marseille ifize cotuma Newcastle inda kwitwaza experience irega muri Ligue des Champions Marseille irasanzwe Newcastle sio nziza irasanzwe nivyo donc la performance compte Imbere experience y'abakinyi beza rero sasa ku giti cy'umukinyi umwe none uhavumbwira ngo nje kugereranya Harvey Barnes n'umwana yitwa Greenwood none iki kidatuma uhavumbwira ngo nje kugereranya uyu mwana w'umudagi uyu mwana w'umwataka Nick Vortmeyer ndamugeranya na Pierre-Emerick Aubameyang ntiharagera harikuna munsi kote performance naco je notuma Aubameyang nta nico notuma umwana nananse kugituma Aubameyang kuko urabi biharura mugabo nditeze ibiharuro ntibibesha nditeze Nick Vortmeyer inguvu zikimwemerera gutanga inguvu zirenge izo Aubameyang yotanga kuko Aubameyang Jose uno munsi ariko araba nk'umujoker muri equipe Olympique de Marseille donc coordona babana turonka intsinzi bamotive mu mutwe ariko kandi uri decisive cyo kuronka iyo kazi mukayitsinda gusa umuko nka Nick Vortmeyer ashobora kwisanga yaronse occasion nyinshi n'ivyo yorimo rura kamunaniza mugabo yazironse paraporo yuko uyu mugabo yitwa ariko Aubameyang yokina ariko urazi yuko uburyo Vortmeyer yaronka mu occasion dufate ko baronse occasion zingana n'umwana yitwa Vortmeyer na Aubameyang baronse occasion zingana turemeza ko kuzi concretize uburyo atari bumwe mugabo amahigwe nuko dutangura match tuzi ko Vortmeyer aronka nyinshi gusumba Aubameyang equipe ya kukari capable yo kuzicreate bivanye na vivacité imyaka y'umwemerera kugira equipe yamubereye nziza nubwo yo equipe ya Newcastle nubwo yo bambi mu kibuga bisanga office umugabo yitwa Tonali bisanga office Bruno Guimaraes na Joelinton Joelinton na Bruno Guimaraes ni bamwe mu bakinyi jewe nemera ko abamediateur beza mugabo bafise ama irregularity dufate ko performance ari mbi Vortmeyer ni yatweretse ko afise ubasha bwo gucenga aba defenseur babiri bwo kuresista physiquement akabagonga bwo gutera cyane mu igori gusumba Aubameyang uno munsi erega Obama no mu bujene bwiwe ntigeze wamata kagonga si l'équipe ne joue pas dufate ko uno munsi Barcelona iri kirakina Aubameyang ni cyo tumusora muri match Obama no muri bwa busaza uno munsi wowe ushaka ufate Marseille widomine di début à la fin Vortmeyer arashobora kugira vivacité mu kibuga izo occasion akazibona kandi urabona equipe Olympique de Marseille yakuzanye kuri Velodrome uhindukiza amaso ugasanga Timothy we yaricaye uhindukiza amaso ugasanga uyu musore Amin Gura aricaye abo bose n'abantu basanzwe muri Ligue des Champions Amin Gura n'umuntu asanzwe mu buhe buryo none kwa Newcastle udasanzwe ninde erega Newcastle nico gutuma ariko ndakubwira iyi ni match tutaraba experience iyi ni match ya performance aho nyene nta kintu na kimwe umbwira none Barnes aje urambwira ngo Barnes match yamunaniye ngo yakinye ngo Olympique de Marseille ngo yamucurika ikibuga n'ibindi umuntu akina Premier League n'umuntu akina Ligue 1 ese kuno musi ninde basamaze kugira iyo touch yotuma tumwitega ko byinshi hagati y'abamenyereza nka donc hagati y'abataka nka Aubameyang nande oya dufasha karorero nka Harvey Barnes niki Marseille iri bumukangishe cyo tuma atagaragaza performance y'uwo munsi ico nemeza coco je Harvey Barnes no musi ko batari kugwega abantu babo barabatana iyo bari bifuza ko yo bariko imvune zarabigizemo uruhara ntiyaranabere no kubakinira Newcastle muri kino gihe wanashaka oya Marseille ni creye ivyayo ibipfundikanye nta equipe ishobora kuvuga ati twe twarigeze kugitwara Paris Saint-Germain yaje kugitwara twe twahora twitwa equipe imwe rukumbi gifise ariko
iyi ni match jewe ngomba kwitega uri mwiza yego byo kumbwira ngo uri Marseille ngo uri Muhira ngo Orange Velodrome wayiteguye nimba Newcastle yarafashe Paris Saint-Germain kuri Saint-Germain Spike ikubita bine nimbi Newcastle turiko turabona yo fata City muri Premier League ahubwo ikintu jewe nama ngaruka kuri Newcastle ngo uti kuki ari equipe abanyamafaranga bayiguze mugabo menga nta projet bagira ibyabo uno musi nibeze ejo nibaga uno boss yaguze Newcastle nawe nyene yaje nka Todibo weri kumva ko imitungo yiwe ishobora kubira ahantu gusa kanaka mugabo nimba uri umunyabitoro ufise ayo mafaranga ho ntiyarabire gutoza equipe imyaka ine nuko bimeze rero mu nkino zihari kuri uno munsi muri UEFA Champions League ariko twibukanye ko turi kumwe na Good Choice Travel